iyi ni BBC Gahuza Miryango ivuga i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bbc.com. Ubu ni saa 1 n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda, muri kumwe na Geridas Yihunda Impundu. Amahoro n'ikaze ku bakunzi mwese wa BBC Gahuza Miryango, izi ni zimwe mu ngingo zigize amakuru yo kuri uyu mugoroba. Mu Rwanda inzego z'igihugu zafashe ingingo yo kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza mu gisa no guhangana n'ingaruka z'intambara yo muri Iran. Bamwe mu banyagihugu bagabanije ibijanye no kwiyunguruza. Twe twajyaga tuza mu cyumweru gatatu ubu ndajya ndaza rimwe mu cyumweru kwikubitaho igihumbi kugenda no kugaruka ndikumva ari cyiza. Republika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko igiye kuja irakira abimukira birukanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika na Iran zikomeza guterana amajambo mu gihe ku rundi ruhande impande zompi zisa n'iziriko zirafata inzira y'ibiganiro. Mu yandi makuru, mu mikino RSSB Tigers yashoje imikino ya BAL ku mwanya wa mbere, ni mu gihe Barcelona yashyizemo intera nini hagati yayo na Real Madrid. Ayi mikino ntabacike, Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza. Idoni mukanya Prime ndi kumagenge amaze kudushikiriza ayavugwa ijya nino ku isi. Iran yanse integuro y'agahengwe mu ntambara irimwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubw'ibinyamakuru byo muri ico gihugu. Iyo nteguro yashizwe hamwe na Pakistan iri kwirahuza izo mpande zibiri, yarungikiye Washington na Tehran mu ijoro ryakeye. Muri iyo nteguro y'intambwe zibiri hobanza kuba agahengwe ubwo nyene no kugurura umuhora wa Hormuz ucamwo ica gatanu c'ibitoro na gaze bikoreshwa ku isi. Iran ivuga yuko ishaka ihagarara ntabanduka ry'intambara imbere yo kugurura umuhora wa Hormuz. Ibiro by'umukuru wa Amerika bivuga yuko President Donald Trump ataremeza iyo nteguro. Israel yagavye uwundi mufunda w'ibitero ku bibanza bikomakomeye muri Iran mu gihe ivyo bihugu bibandanya guhangana. Igisirikare ca Israel kivuga yuko ingabo zaco zo mu kirere zateye indege, kajugujugu n'ikibanza ca gisirikare ku bibuga bitatu by'indege ku murwa mukuru Tehran. Cateye kandi ikibanza gihingurirwamwo ibikomoka ku bitoro ahitwa Asaluye. Umushikiranganje wa Israel ajejwe kwivuna abansi Israel Katz avuga yuko iryo hinguriro ubu ritagikora, hamwe ikindi kibanza catewe ku ndwi iheze. Avuga yuko ivyo bibanza vyangana na 85% ry'ibihingurwa mu bitoro Iran yashora hanze. Inkuru ziva muri Iran zivuga kandi ko ikindi kibanza kiri mu hinguriro mu gisagara ca Marvadasht naco catewe. Israel kandi yagavye ibindi bitero vyo mu kirere ku nkengera z'ubumanuko bw'umurwa mukuru wa Liban Beirut, igema ico yita ibibanza vya Hezbollah. Habaye n'ibitero bishasha mu bumanuko bw'ico gihugu. Inkuru ya Hugo Bachega mwoyumva mwijwi rya Anne Marie niwe mwiza. Kuva mu majyepfo kugera mu burasirazuba bwa Libani ndetse no mu murwa mukuru Beirut, ibitero by'indege bya Isirayeli byakomeje nta kuruhuka. Dahiye, agace ko muri Beirut kazwiho kuba indiri ya Hezbollah, kongeye kwibasirwa mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nyuma y'uko ingabo za Isirayeli zisubiyemo itegeko risaba abaturage kuhava byihutirwa. Ibitero bikaze by'indege byibasiye kandi uduce two mu majyepfo y'igihugu, bikaba byahitanye abagera kuri 6. Muri Nabati humvikanaga urusaku rudahagarara rw'indege z'intambara za Isirayeli zizenguruka mu kirere. Hagati aho muri Isirayeli, amakuru aravuga ko abayobozi bemeye ko umugambi wo kwivugana umwe mu bagize Hezbollah i Beirut utagenze neza, mu gihe igitero kimwe cyahitanye umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru wo mu ishyaka rya Gikristo rirwanya Hezbollah. Aya makuru mwumva na ya BBC. Abahinga bavuga yuko kwiyongera k'ubushuhe kuriko kurabangamira cyane udukoko duto turiko turaja mu kaga mu bihugu biri munsi no haruguru hafi y'umurongo ugabura mu isi kabiri ariho Equateur. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Würzburg mu Budagi bize ubwoko bushika 2,000 bw'udukoko duto muri Kenya na Peru. Abakoze ubwo bushakashatsi basanze ubushuhe bw'ikirenga bushobora kwica udukoko duto cane ahantu h'ibiyaya hafi ya Equateur. Abahinga bavuga yuko ubwoko bwinshi bw'utwo dukoko bugeramiwe n'ubushuhe kandi ko bizobugora kubaho
ivyo bikaba vyoca bibangamira kwimbura ivyo kurya hamwe n'urufatangane rw'ibinyabuzima. Basaba yuko haba igikorwa cihuta co kugabanya ukwiyongera k'ubushuhe kw'isi no gukingira ahaba ibinyabuzima. Gildas. Urakoze Prime ndi ku magenge. Mu Rwanda mu gihe kuri uwa mbere ariho ibiciro bishasha byo kwiyunguruza vyagiye mu ngiro, abanyagihugu bavuga ko bitagiye kuborohera kurangura imirimo yabo nk'uko vyahora kubera ivyo biciro vyaduze cane. Ingingo yo kuduza ibiciro yafashwe n'inzego z'igihugu mu mpera z'indwi heze, ibi bikaba vyabaye inyuma y'indwi gusa badogije ibiciro vy'igitoro. Ivyo vyose bikaba biri mu ngaruka z'intambara iri kibera muri Iran. Abategetsi b'u Rwanda bahimiriza abanyagihugu kwijukira gukoresha imodoka zikoreshwa n'umuyaga nkuba no kugendera mu zunguruza abantu mu buryo rusangi. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Mu kigo gitegerwamo imodoka cya Musanze ni ku munsi wa mbere w'ibiciro bishya by'ingendo byatangajwe mu mpera z'icyumweru gishize. Imodoka ni nyinshi ariko abazinjiramo si benshi cyane nk'uko bisanzwe muri aka gace gakunze kurangwamo urujya n'uruza. Umugore duhuye akurura umufuka ambwiye ko ari umucuruzi ngo ntashobora guhagarika ingendo ze nubwo zihenze, ariko ikiguzi cyazo ngo agomba kukigabana n'abamugurira. Byazamutse aho twishyuraga 2,000 babi cyatanu twagiye twishyura 2,000, twishyuraga 2,850 bagiye bishyura 3,850 bako hagiye hazamuka amafaranga menshi. None se ntago nareka gukora nanjye niba ibintu byuriye itike yuriye nanjye ibicuruzwa ndacuruza nanjye ndurizaho. Undi nawe ubona ko asa n'ujijinganya mbere yo gufata imodoka, nawe yambwiye ko yasanze urugendo agomba gukora rwiyongereye cyane. Ingendo turajya tugenda gake nta wagenda nk'uko yagenda. Ubwo waba watangaga 3 kaburi uratanga 5 ukumva unezerewe ku ngendo ni gake. Twe twajyaga tuza mu cyumweru 3, ubu ndajya baza rimwe mu cyumweru. Kwikubitaho 1,000 kugenda no kugaruka ndi kumva ari cyiza. Hari igisa n'urwikekwe hagati y'abagenzi n'abashoferi kubera ibiciro bishya, mu gihe abagenzi bavuga ko bari kwishyuzwa menshi. Abo bashoferi ba bisi bo barinubira kutabona abagenzi kandi n'ababonetse ntibishimire kwishyura igiciro basabwe kwishyura. Urebye abantu bagabanutse, ingendo bazigabanyije byo n'ibyo biciro kuba biri hejuru, urumva ko nyine ingendo zigomba kugabanuka koko n'abantu barakenyerega kuko amafaranga yo kuyamarira mu ngendo. Abona imodoka zirimo hano muri gare ko zingana atari nyinshi zagombye kuba ziparitse gutya, bagombye kuba basohotse bagiye abantu bari gutega. Mvuye mu kamwe kugera no mfite abantu 6 gusa kandi nabwo bari kwanga, nabo nkayageza kubereka bakayamurwa ari n'imaka ibice bigasigara cyangwa abangaye gasigarayo. Kuva hano kugera mu Kamira ni 1,050 ariko bari kuvuga ni 700. Turumva atari ibibazo. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko nta yandi mahitamo yari ifite atari ukongera igiciro kuri litiro ya lisansi kuko intambara yo mu Kigobe yatumye ibiciro bitumbagira. Ubwo yumvikaniraga ku maradiyo atandukanye yari yahuje ibirongo kuri iki cyumweru, umunyamabanga wa leta Jean de Dieu Uwihanganye yavuze ko leta y'u Rwanda iri gukora ibishoboka byose ngo ibikomoka kuri peteroli bikomeze kuboneka kabone n'ubwo igiciro cyabyo cyaba kiri hejuru. Naho ku bakora ingendo, Minisitiri Uwihanganye asaba ko bakwiye guhindura imyumvire ku buryo bazikora. Imodoka z'amashanyarazi zirahendutse cyane ugereranyije n'imodoka zikoresha peteroli. U Rwanda ruri gushaka izo modoka z'amashanyarazi, turi kuganira n'abashaka gushyira uruganda hano n'abazazizana ku buryo dutekereza ko mu mwaka utaha imodoka zikora mu mujyi wa Kigali muri public transport zose ari amashanyarazi. Icyambere nyine ntabwo zihenze, iyo ubaze ziba ziri munsi ni 50% ku buryo buhendutse ugereranyije n'iza peteroli. Ariko ranadufasha no kutakomeza gutanga amafaranga menshi yasohoka mu gihugu, amadovize. Ibiciro bishya by'ingendo byatangiye kubahirizwa kuri uyu wa mbere birareba umujyi wa Kigali ndetse n'ahandi mu gihugu. Uretse ingaruka ku biciro by'ingendo, izamurwa ry'igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli ryitezweho kandi kugira ingaruka no ku bindi bicuruzwa nk'ibiribwa ndetse n'ibindi byiganjemo ibitumizwa mu mahanga. Mu rwego rwo guteganya, guverinoma ngo igiye kongera byihuse ubushobozi bw'ibigega bibika ibikomoka kuri peteroli na gaze ku buryo igikomye cyose kitazajya gihungabanya ubuzima bw'igihugu.
Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango mu karere ka Musanze. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko yemeye kwakira abimukira birukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batari abanyekongo. Amasezerano hagati y'ibihugu byombi yatanguye kuja mu ngiro muri uku kwa kane nk'uko bimenyeshwa n'umushikiranganje aje gutanga amakuru wa Kongo. Kuva Donald Trump ashitse mu mabanga yo kuramutswa Amerika mu kingo kigira kabiri, amaze kwirukana ku butaka bw'ico gihugu abimukira baharururwa mu bihumbi amajana mu mugambi yise America First canke Amerika imbere. Ni inkuru ya Benjamin yo kwizerwa. Itangazo ryasohotse kuri iki cyumweru rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizatanga inkunga mu bya tekinike n'ibikoresho kandi ko guverinoma ya Kongo itazishyura amafaranga yari yo yose kuri gahunda. Nta mubare w'abazoherezwa watangajwe kugeza ubu. Iyi gahunda iri mu murongo wa politiki ya Amerika yo gukaza ingamba kubimukira, aho bamwe boherezwa mu bindi bihugu bya Afrika nubwo hari impungenge ko abo bimukira bashobora koherezwa mu bindi bihugu byabo bakuriyemo, aho bashobora guhura n'itotezwa. Abayobozi ba Kongo bavuze ko ibyo bidateganijwe. Guverinoma ya Kongo ivuga ko kwakira ababimukira bo mu bindi bihugu bigaragaza ubushake bwo kubahiriza uburenganzira bwa muntu no guteza imbere ubufatanye mpuzamahanga, kandi ishimangira ko iyi gahunda atari yo kwimura abantu burundu cyangwa se gusimbura politiki z'abimukira z'ibindi bihugu. Ku rundi ruhande ariko iyi politiki yanenzwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, bamwe bakibaza ku mategeko ayigenga. Kongo yiyongereye ku bindi bihugu birimo Uganda, Eswatini, Ghana ndetse na Sudani y'Epfo byemeye kwakira abo bimukira, mu gihe Nigeria, Sierra Leone na Afrika y'Epfo bo banze kubakira. Raporo ya Komisiyo ya Sena ya Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga igaragaza ko iyi gahunda ishobora kuba imaze gutwara arenga miliyoni 40 z'amadolari ya Amerika kugeza muri Mutarama 2026, nubwo igiteranyo nyakuri kitazwi. Arakoze Benjamin niyo kwizerwa. Inyuma y'akaruhuko turabandanya. Iran ivuga ko yamaze gutanga inyishu ku bahuza bariko baragerageza guhuza ico gihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu vya Pakistan, Misiri na Turkiya nivyo biriko birafasha muri ico gikorwa. Hagati aho Israel yasambuye ikibanza gihingurirwamo ibikomoka ku bitoro, mu gihe President Trump we agabisha ko ashobora gusambura inyubako za gisivile hamwe umuhora wa Hormuz usanzwe ucamo ibitoro utoba urugurwa gusha kuri wa kabiri. Ni inkuru ya Siriak Muhawe nayo. Mu byo bahuza basaba nuko haba amasezerano y'agahengwe. Ariko umwe mu bategetsi bo mu rwego rwo hejuru ba Iran avuga ko badashobora kwemera ko ikibazo cyo kugurura umuhora wa Hormuz kija mu bisabwa kugira habe ihagarirwa ry'intambara. Ibyo nivyo bizwi gushikuba. Ariko hari n'ibitazwe. Akarorero ni kibanza ibibazo bikomeye nko kugurura uwo muhora wa Hormuz, ibitero bibandanya hamwe n'umugambi w'irwanisho bya nucleaire bizofata muri ayo masezerano. Ibindi ni kibanza ibihugu byo mu kigobe c'Abarabu bimaze iminsi biterwa na Iran bizogera muri ayo masezerano, naho atandukaniye n'aya mbere yari yiyamirijwe na Iran. Umuvugizi w'ubushinganje bw'imigenderanire bwa Iran Ismail Bagaye asubirwamo n'itorokanizo ry'amakuru ry'ico gihugu IRNA yavuze ko inyandiko yari yashikijwe na Amerika iciye kubahuza irimwo ingingo z'ingenzi 15 badashobora kuyemera. Yongeye koko ibiganiro byo kurangiza intambara bidashobora kujana n'igabishwa hamwe n'iterabwoba ryo gukora ivyaha byo mu ntambara. Ismail avuga ko Iran iriko iregeranya ivyisaba bijanye n'inyungu zayo. Hagati aho mu gihe Perezida wa Amerika Donald Trump agabisha kugira ibitero bikomeye ku bibanza ingirakamaro nk'ibitanga umuyaga nkuba, mu gihe hogera kuri uyu wa kabiri Iran itarugurura umuhora wa Hormuz, Israel yateye ku kibanza gihingurirwamwo ibiva muri petrol. Akanama kumwe bwa Buraya kavuga ko ibitero nk'ivyo biteye kubiri n'amategeko kandi ari ivyo kwiyamirizwa. Siriak Muhawe nayo, BBC Gahuza Miryango i Nairobi. Autisme irazwi cyane kandi irapimwa gusumba uko vyakogwa muri kahise, ariko mu bice bimwe bimwe vy'isi haracari benshi batayitahura neza. Muri Malawi, aha mikoro n'ivyankenerwa vyofasha muri kino gisata ari bike, abavyeyi bakeneye kwitaho abana babo bahura n'ingorane zitagira uko zingana. Umesha makuru wa BBC Florence Firi yarishikiye mu karere ka Mzuzu mu buraruko bw'ico gihugu. Inkuru yiwe muyumva mwijwi rya Prime Ndikumagenge.
Rachel w'imyaka 5 ariko yiruka aja mu gikoni afise mu ntoke isahani ya plastike isa n'umuhondo. N'amasaha yo kurya ibyo kumutaga. Nyina wiwe Marita amushiriye ko isupu y'inyama hamwe na nsima ubugari bw'ibigori. Rachel n'umwana w'igitangaza, ubu rero ndicuza cyane iyo nibutse ku mwana wanje ubu yari kuba yarapfuye. Anamwarira. Umwaka wa mbere w'ubuzima bwiwe Rachel yawumaze yama mu bitaro. Hanyuma ashikanye imyaka 2 acatorwa autism. Ababanyi baciye batangura kuvuga ngo uyu mwana aragorana kuki utamwugarirana mu nzu. Inyifato ya Rachel yararuhisha cyane. Hanyuma uruvugo rw'ikibano rugatuma nyina Marita yumva yuko ubuzima busa n'ubudashoboka. Nari mcipinjo. Numva uwo mutwaro ugiye kuntura hasi kubera uko ateye nta mahoro noronka na gato. Noneho ndashikaho nibaza nti byoba byiza apfuye. Kubera umwiheburo mwinshi Marita yahavuye ategura guhishano umwana wiwe. Nari maze kwishiramwo ko akwiye gupfa ariko umutima wanje ntiwanyemerera kubikora ca ndisubira ko hanyuma nkarira cane. Marita avuga ko ashaka ko inkuru yiwe imenywa n'abandi bavyeyi. Mu kiganiro c'umubano abakurambere bo mu madini atandukanye bakoranye bicaye ku ntebe za plastike z'urwatsi rutoto. Baje ngaha kugira bamenye ibijanye na autism bigishwa na Yohani Mweranda w'Imana ishyirahamwe ryo ngaha nyene ryitaho abana bafise ubumuga rifashwa hanini na Eklezia Katolika. Benshi bibaza yuko ukoroga ari byo bitera autism. Tukuzomera kuti vyaponera kufiriko hoponerana. Umupatiri n'umusaraba munini w'inzahabu mu izosi arasigura ingene abantu bashobora kurogana. Ubundi mugabo arahagurutse avuga yuko hari uburozi buca mu muyaga burungikirwa umugore afise inda. Christopher Muhone niwe ajejwe imigambi muri Yohani Mutagatifu w'Imana. Turazi ko babaho kandi turazi ko ataco tubamarira kuko bataja habona. Iyo bishitse aho umuvyeyi yiyumvira kwica umwana afise ubumuga bisigura ko igihugu kiba caratereranye uwo muvyeyi. Malawi ifise abaganga batarenga 2 banonosoye ibyo kwitaho abana bafise ubumuga n'abandi 3 bitaho indwara zo mu mutwe mu gihugu c'abantu barenga miliyoni 22. Nk'ibindi bihugu vyinshi byo muri Afrika nta jambo rivuga autism ribaho mu ndimi zo muri Malawi. Rachel mwikanzu y'amabara y'ubururu n'iryera ya uniforme y'ishure ariko arakoma amashi ajanisha n'umuziki. Amaze umwaka aja kw'ishure kuri Yohani Mutagatifu w'Imana ubu ari ku miti kandi ariko ariga kuvuga. Inkuru ya Marita na Rachel ni nziza kandi ije ku gihe ciza ariko ku bantu bagereranywa muri miliyoni 2 ku isi yose bafise autism ku bw'ishami rya ONU riraba amagara ku isi hari abandi benshi babayeho batagira gifasha. Arakoze Prime ndi ku magenge. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Ubu naho reka duha ikaze Juvantine Muragije Maria muri studio atuyagire ayavugwa ku mbuga za BBC. Turakoze reka duhere kuri no nkuru batanze ibitekerezo nivuga ko mu Rwanda abapadiri 2 bafunzwe bazira gusomera misa ahatemewe. Iyi nkuru abantu benshi bayitanze ibitekerezo witwakora Imana yanditse ati mwabaretse se bagasomera misa aho bashaka ko Yezu we yazisomeraga ku misozi no mu ngo z'abakene. Inde babwiye ko Imana yerekana mu mapave.
witwa Gatera we yanditse ati babafunge ho icyumweru kimwe, yanditse ati 1 week mu rurimi rw'icyongereza. Ibyo bintu byo kwiyemera by'amadini twarabihaze, nibakurikiza amategeko agenga igihugu. Witwa Ndahimana we yanditse ati icyo ari cyo cyose kirumvikana, amategeko ni amategeko, uyarenza agomba guhanwa. Indi nkuru abadukurikira batanze ibitekerezo ni ku rubuga rwacu rwa Facebook ndetse na Twitter, ni video aho igaruka ko kuba umuryango wahoze ari perezida w'u Burundi Ntaryamira nyuma y'imyaka 32 utaramenya abamwishe. Iyi nkuru cyangwa se iyi video ni inkuru iri mu buryo bwa video, abadukurikira batanze ibitekerezo. Witwa Claude Nduwayo yanditse ati mwabajije abafaransa se sibo bajyanye black box ko ari bo bari mu gace indege yaguyemo icyo gihe. Naho witwa Mukunde yanditse ati mpore mubyeyi. Uwitwa Ferdinand we yavuze ati Afrika yacu yuzuyemo ibikomere by'akahise byinshi cyane. Jidas indi nkuru abadukurikira batanze ibitekerezo nivuga ko amato 15 yanyuze muhora wa Hormuz mu masaha 24 ashize. Ubwo nibijyanye n'intambara iri mu burasirazuba bwo hagati. Witwa Niyo Nsaba yanditse ati Iran ariko izava kwizima ye, ikibazo ni iki gihe gusa. Witwa Alex yanditse ati wenda nabo batangiye gukora, wenda ubwo batangiye gufungura abantu baraza kugira gahenge. Hanyuma ndofite kandi undi witwa Karim we yanditse ati Iran iremeye ibiganiro, twaba tugize amahirwe. Indi nkuru abadukurikira batanze ibitekerezo nivuga ko ku gitero cyo kwica abantu ni Israeli yagabye igitero rero birangira yishe umugabo n'umugore bayo. Uwitwa Alphonse yanditse ati none kwicuza kurahagije, izo mfubyi zo zizarerwa nande. Ni inkuru nyinshi ziri ku mbuga nkoranyambaga zacu ndetse no kuri website zacu, abantu bajye bagatanga ibitekerezo na wenda amakuru yacu ataha naho tukazabisoma. ubu naho reka tubahonje ku runana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye n'ukuri wirakarabude genda se nyine ubuse ngukora ibyo wankoreye wowe wakwishimanye. Mbabarira numvaga kuvugana nawe kuri telefone ntacyo uri bumarire pe. Ngaho iyo nkuru yembwire rero nubwo itagishyushye. Ugira ngo se ni inkuru ishyushye ahubwo ko nshaka kungira inama bude. Inama isirebana n'iki kandi? Sha ubu nge na Chris tumeze dutya. Urukundo ruragurumana bude. Uti ni 12:45 kuri BBC. Muri umwanya reka duhikaze Ive Bucana mu makuru y'inkino. Mwireho neza, reka mpere mu mukino wa basketball. Imikino y'itsinda rya Kalahari Conference muri BAL yasojwe ejo ku cyumweru. Ikipe ya RSSB Tigers yo mu Rwanda yegukanye umwanya wa mbere, nubwo Tigers yatsinzwe umukino wayo wa nyuma na Nairobi City Thunder yo muri Kenya ku manota 101-92. Ntibyayibujije kurangiza ku mwanya wa mbere kuko yari yatsinze imikino 4 yabanje. Amakipe 4 ya mbere niyo yabonye itike yo kwerekeza mu mikino ya nyuma izabera i Kigali mu kwezi kwa gatanu. Ayo ni Tigers yo mu Rwanda, Petro do Rwanda yo muri Angola na Dar es Salaam City yo mu gihugu cya Tanzania. Nairobi City Thunder na Johannesburg Giant zo zarasezerewe. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza, ikipe ya Leeds United yatomboye kuzahura na Chelsea kuri stade ya Wembley mu mikino ya kimwe cya kabiri cy'igikombe cya FA ku nshuro ya mbere mu myaka 39 ishize. Ikipe itozwa na Daniel Falk yasezereye West Ham bahanganiye kutamanuka muri Premier League itsinze kuri za penalty 4-2 nyuma y'uko umukino wari warangiye ari ibitego 2-2. Mu wundi mukino ikipe ya Manchester City izahura na Southampton ikina mu cyiciro cya kabiri. Southampton yo yaherukaga gutwara iki gikombe mu 1976 yatunguye Arsenal iyoboye Premier League kwa gatandatu, bituma ibona itike yo guhura na Manchester City yo imaze kugitwara inshuro 7. Leeds United yaherukaga kugera muri kimwe cya kabiri cya FA mu 1987. Icyo gihe yasezerewe na Coventry City, yaje n'ubundi kwitwara neza itwara icyo gikombe ku bitego 3-2. Leeds United yigeze gutwara iki gikombe inshuro imwe muri 72.
guhura kwabo na Chelsea imaze kugitwara inshuro 8 biragarura amateka yo mu 1970 ubwo aya makipe yombi yahuriraga ku mukino wa nyuma aho Chelsea yatsinze nyuma y'umukino gusubirwamo ku kibuga cya Old Trafford. Ukaba wari umukino wa nyuma wa mbere wa FA usubiwemo kuva mu 1912. Imikino ya kimwe cya kabiri kuri uyu mwaka izabera kuri stade ya Wembley mu mpera z'icyumweru cy'itariki 25 na 26 z'uku kwezi. Ngarutse gato ku mikino ya kimwe cya kane, kapitene wa Liverpool Virgil van Dijk yasabye imbabazi abafana b'iyi kipe kubwo gukubitwa na Manchester City. Ibyiringiro by'ikipe ya Liverpool byo kwegukana igikombe muri uyu mwaka ubu bisigaye gusa mu gikombe cya Champions League nyuma yo kunyagirwa na City bitego 4 ku mwuka mu mukino wa kimwe cya kane kuwa gatandatu kuri stade ya Etihad. Van Dijk w'imyaka 34 yagize ati icyo nshobora gukora gusa no gusaba imbabazi abafana ku by'ibyo twerekanye cyane mu gice cya kabiri cy'umukino. Ku rundi ruhande inzozi za Arsenal gutwara ibikombe birenze 2 muri uyu mwaka nazo zarangiye kuwa gatandatu ubwo yakurwaga muri ikipe yo mu cyiciro cya kabiri ariyo Southampton. Uyu wari umukino wa mbere wa Arsenal nyuma yo gutsindwa na Manchester City ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Carabao. Ukaba warakurikiye akaruhuko k'imikino mpuzamahanga kagaragayemo abakinnyi 11 ba Arsenal bavuye mu makipe yabo y'ibihugu kubera imvune. Ikipe ya Southampton ihabwa amahirwe yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere ivuye mu cyiciro cya kabiri yinjiye muri uyu mukino imaze imikino 14 idatsindwa. Arsenal yo iracyafite amahirwe yo kwegukana ibikombe 2 cya Champions League ndetse n'icya Championa. Ahandi tugiye muri Championa ya Espagne yitwa La Liga, ikipe ya Real Madrid yasizwe amanota 7 na Barcelona nyuma yo gukubitwa n'ikipe ya Mallorca ibitego 2-1. Real Madrid yari isanzwe irushwa amanota 4 na Barcelona byaje guhinduka amanota 7 nyuma yuko ikipe ya Hans Flick ariyo Barcelona itsinze Atletico Madrid ibitego 2-1. Hasigaye imikino 8 gusa ngo Championa irangire aho Barcelona ariyo ihabwa amahirwe menshi yo kongera kwegukana iki gikombe. Soreze ku mikino ya Champions League ya kimwe cya kane izatangira ku munsi w'ejo. Real Madrid izakina Bayern Munich naho Sporting Lisbon ikine na Arsenal. Barcelona kuwa gatatu izakina na Atletico Madrid mu gihe Paris Saint-Germain izakina na Liverpool. Ayo niyo y'imikino nabateguriye gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Arakoze Yves Bucyana. Iganiro c'inkino nico gisozereye amakuru twako turabashikiriza, ariko reka tubanze duhikaze Prime de kumagenge atwibutse ariko aravugwa ijya nino kwisi. Israel yagavye ibitero ku bibanza byinshi muri Iran birimwo ibibuga by'indege hamwe n'uruganda rwa mbere runini rwahingura ibikomoka ku bitoro muri ico gihugu. Iran yanse integuro y'agahengwe mu ntambara irimwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ivuga ko ishaka ihagarara ntabanduka ry'intambara mu gihe himirije igihe ntarengwa President Trump yahaye Iran kugira ngo ibe yuguruye umuhora wa Hormuz. Ubuhindi bwasavye abacungera imbibe gukora amatohoza ku gukoresha ingona n'inzoka mu gutururuza abinjira mu gihugu badaciye mu mategeko no kwinjiza ibintu vy'amagendo biciye mu nzuzi zigize urubibe hagati y'Ubuhindi na Bangladesh. Abahinga bavuga ko kwiyongera k'ubushuhe kuriko kurashira udukoko duto mu kaga mu bihugu biri munsi no haruguru hafi y'umurongo ugabura mu isi kabiri ariwo Equateur. Abashakashatsi bo kuri kaminuza ya Würzburg mu Budagi bize ubwoko bushika 2,000 bw'udukoko duto muri Kenya na Peru basanga ubushuhe bw'ikirenga bushobora kwica utwo dukoko. Urakoze Prime. Nanyi ndabibutse yuko mu Rwanda inzego z'igihugu zafashe ingingo yo kuduza ibiciro byo kwiyunguruza mu gisano guhangana n'ingaruka z'intambara iri kibera muri Iran. Republika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko igiye kuja irakira abimukira birukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko atari abakongomani. Amerika na Iran zikomeza guterana amajambo mu gihe kurundi iruhande impande zombi zisa n'iziriko zirafata inzira y'ibiganiro. Mwari kumwe na George Dasibindi Mpondo, muhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Sharon Geruto. Aya makuru yarahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza na hubutaha.